tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nshuti yanjye uri hano hantu, nashaka ndakubwire ko Imana iri juste, Imana iragororotse kandi Imana irera. Nta muntu n'umwe izotwara mu ijuru adashaka, nta muntu n'umwe izotwara mu ijuru ku nguvu, nta muntu n'umwe izoha ibyiza byo mu ijuru juste mu kumukandamiza, mu kumutwara ku nguvu. Nicyo gituma nkunze kuvuga gose yuko umuntu adakunda iby'ijuru, umuntu atumva afite umunezero w'iby'ijuru, icyo ni ikimenyetso yuko azoribura. Amen. Abakunzi b'ijuru mumbwire amen. Umuntu atumva, umuntu iby'ijuru bivugwa kumumenga biramubabaje, biramutsitaje, kumumenga yo kwigumira hano, kumumenga yorondera ibisagara bimwe byo ngaha mwino si yojamwo, icyo ni ikimenyetso cyuko umutima w'umatanye n'isi gose. Alors biragoye cyane ko uwo muntu azobona kugaragara k'umwami wacu. Ariko Paulo avuze ngo ariko kandi abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa, bazohabwa iki icyo gitsibo. Sinzi kuri mwebwe, mugabo jewe hari igihe numva ibijyanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ari ikintu gikomeye cyane, evenement numva niteguriye mu buryo budasanzwe, kandi nifuza niwo mutima nagombye kubakomereka muri kino cigwa. Nifuza ko inyuma y'iki cigwa ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo vyocika priorite kuri wewe, vyocika ikintu ca mbere uvuga ati nimba ari ikintu nezererewe naho ibindi bintu vyose vyo bitari ko birampa umunezero, mugabo kuzoseruka k'umwami wacu Yesu Kristo nkamusanganira mu bicu numva umunezero kw'icyo kintu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Tujana hariya muri Filipi 3:20. Tweho iwacu ni mu ijuru, tweho iwacu ni mu ijuru. Nyiganza mugenzi wawe mubwira ati weho cyane, uti weho iwanyu ni mu ijuru. Naje kuvugana n'abantu bari sure kandi bazi neza ko bari mu ijuru. Bano Imana agomba babwiye ko haruhande ko tuba ngahi Bujumbura, iwacu ni mu ijuru. Haruhande ko dufite identity yanditse ko turabarundi, iwacu ni mu ijuru. Alors Paulo yibusa bi Filipi ababwira ngo ariko tweho iwacu ni mu ijuru. Nimwikonsidere nk'abo ngaha, imitima yanyu nimatane n'ivyo ngaha, kuko iwacu ni mu ijuru. Aho niho twiteze, aho niho twiteze umukiza kwa zoza, niwe mwami Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Vuga ati iwacu ni mu ijuru. Kimwe mu isengesho nasengeye umuntu wese muri kino kibanza nuko umunsi nzamba y'umwami wacu izovuga azoteruranwa n'umwami wacu, akasangana umwami wacu ku bicu. Amen. Nasengeye umuntu wese mbere abo nashoboye kwibuka mu mazina, n'abasengeye mu mazina kuzogira iherezo ryiza. Ntushoboye kwibaza umunsi nzamba yavuze tugasangana umwami wacu mu bicu, umunezero tuzogira. Ibaze ndagiye ndinjiye mu ijuru, sanze Serge ari hari, sanze Claude ari hari, sanze Derek ari hari, sanze Eme ari hari. Wow. Wow. Hallelujah. Numva sikse yanje nk'umupastori nuko umunsi nzorenguka imbere y'umwami, inyuma yanje nzohabona wewe n'izina ryawe. Acha mbona ndabonye Karini inyuma yanje, ngacha mbona ndabonye Berizi inyuma yanje, ngacha mbona ndabonye wewe inyuma yanje. Ndakubona nti wow, uyu nari murongo wa Ephraim. Shobora kuba ntakwandikishije amazina y'abantu bakomeye muri nosi, mugabo nitwaseruka imbere y'umwami nkakubona uhagaze mu ruhande rwanje, nanje nkavuga ati abo wampaye ngaba ndabagushikirije. Hallelujah. Now ibyijuru biraryoshe, gusa hariho
ubuzima kanaka hariho kuvyitegurira. Nivyo rero ndiko ndamera nk'umuntu asurinya no musi ngo mvuge bikenye kubera umwanya wanje usa nuko urirukanga cyane. Tujane hariya muri cete cya kabiri Petero yanditse igice cya gatatu dore ku murongo wa 11. none kw'ivyo vyose bizoshonga bityo Nshuti yanjye ivyo vyose bizoshonga. Ivyo vyose bavuga ni ibi ibintu vyose biboneka umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro. Murabona ino tablete yanje umunsi umwe izoshongeshwa n'umuriro. Aya mabafu umunsi umwe azoshongeshwa n'umuriro. Izi modoka mubona ziparikinze ngaha umunsi umwe zizoshongeshwa n'umuriro. Ajya amazu mubona twubatse hajya umunsi umwe azoshongeshwa n'umuriro. Ajya amakonte yacu umunsi umwe azoshongeshwa n'umuriro. Ni nkaho Petero ariko amera nk'ukangura abantu kubabwira ati hey, imitima yanyu ntimatane gusa n'ibi bintu kuko umunsi umwe tuzokwiro tuva bitahari twebwe turahandi hantu mu kindi kibanza vyose byashongeshejwe n'umuriro. Alors ijambo nk'iri riragoye riranaremereye ku bantu. Hamwe navuga ati ndavye ingene naruhiye iki kintu, ndavye ingene nakoreye kino kintu, umbwire ko umunsi umwe kizoshongeshwa n'umuriro. Nshuti yanje umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro vyose. Petero avuga ngo mumenye ko umunsi umwe vyose bizoshongeshwa n'umuriro. Vyumvikana ngo ibintu dutamira ku murango no mwijoro, ibintu turondera ijoro n'umurango, kandi kubirondera ni ikintu ciza, kandi kubigira ni vyiza, mbwa bigire avec conscience yuko umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro. Ni nk'ari karazana ubundi Petero narika aragira bito, narika arasuzugura ibi bintu biboneka, mbwa arika kwibutsa ko kubigira ubigira ni conscience ko umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro. Mu yandi majambo ntibigusamaze kuko bifise ikiringo gitonyi cyane. Amen. Hari uruhande rumwe ntemera ko abantu baci babiheba, bati ivyo bintu vyitunga ryo mwisi ndabihevye, ivyo bintu by'amamodoka vy'amazu n'ibindi akaca biheba. Mbwa ubaravye efficacité bagize mu bwami bw'Imana yabaye ntonyi cyane, ntibabaye bikimazi gose. Mugabo ugo ruhande vere basida gwemera. Hari abantu bavuga ati oya ivyo mwisi tubihebe turondera ivyo mwijuru. Mwisi twafise umwanya turiko turabaho, kandi mu kubaho ubuzima bufise icyo bugusaba kandi utegezwa gukiriha. Ubutumwa bwiza bufise icyo budusaba kandi utegezwa gukiriha. Ubwami bw'Imana kugira bwaguke bufise icyo budusaba kandi tubwizwa kubiriha. Purudire yuko nukwiye kubiheba, nukwiye kubita, mugabo utabitaye naho nyene nukwiye kuvyatashako ku buryo wibagira ivyo ubwami bw'Imana. Amen. Hari abandi nabo batabitaye ahubwo bavyakiriye, mbwa bavyakiriye baca bishira ku mutima wose, babishira ko inkomezi zabo zose, babishira ku mwitwariko wabo wose, umwete wabo babishira kuri ivyo baribagira Imana. Nabo nyene bakorokeye ahantu hatariyo. Mugabo ndakunda equilibre, ndakunda ibintu birimwo indinganizo, singoro vyita indinganizo. Ndakunda ibintu birimwo equilibre. Ni vyiza kugira ibintu mbwa n'umutima ukundi wacu mwijuru. Amen. Bandanizo murongo. mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana. Bisoma wihereye hejuru hajya nyine wahereye. None kw'ivyo vyose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana. None kw'ivyo vyose uhamiye, none kw'ivyo vyose ukeneye umunsi we bizoshongeshwa n'umuriro, none ukwiye kumera gute mu ngeso zera no mu kubaha Imana kwawe. Ningali kavuga ati kumenya ko ibi bintu bifise umwanya muto bikwiye kuca vyafekta ingeso zawe zera no kubaha Imana kwawe. Amen. Ningali kavuga ati hey, uri kuradandaza hari ukuntu wodandaza ufise conscience yuko ibi bintu ndiko ndakora no dira irari rinini ya cyane kakora amanyanga menshi ngume nibuka yuko ibi bintu naho ndiko ndabihamira umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro. Amen. Hari umuntu ari prêt kwica umuntu, hari umuntu ari prêt kugira ibintu byose bishoboka kugira ronka ibintu materiel. Ivyo bintu materiel kararonka ni nkaho Petero kavuga ati wibuke ko umunsi umwe bizoshongeshwa n'umuriro. Amen. Ivyo rero bice byavekta ingeso zawe zera no mu kubaha Imana kwawe. Bandanya musi no mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana. Ati ivyo rero
kubera yuko arazi ko bisamaza iyo umuntu ashize umutima ku bintu kanaka, arazi ko birashobora gutwara umutima wiwe bikawusamaza. Ati mugabo kwibuka ko bizoshongeshwa n'umuriro, icyambere vyafekta ingeso zawe zera, icya kabiri vyafekta kubaha Imana kwawe, icya gatatu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana, igutume uw'inderesi y'ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo uguhahamiye. Haleluya. Navuze ngo gusa uw'inderesi y'ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo ngo agarukize ngaho, avuze ati uw'inderesi y'ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo ubihahamiye. Mu yandi majambo, ufise guhamira ikintu, nibaza ko ari ijambo ryumvikana, ufise indani kwipfuza icyo kintu no kukirindirana igishika icyo kintu. Nga vyose yabifatanije n'akantu yahereye hejuru, avuga ngo mwibuke ko vyose bizoshongeshwa n'umuriro. Amen. Bandanye gatonyi. Uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, n'amajuru azoshongeshwa no gusha, kandi ivyitanguriro vyose bikayigishwa n'ikibengebenge gikaze, kandi ivyitanguriro vyose bizoyingishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye, tureretse ijuru risha n'isi nsha, Oh, haleluya. kugororoka kuzobamo. Vuga ati tureretse ijuru risha n'isi nsha. Ngivyo kugororoka kuzobamo. Nico gituma abo nkunda, Nico gituma mwumvirize rero ngaha munkurikirane. Nico gituma abo nkunda, kuko mureretse ibyo, kuko mureretse ivyo. Abantu bareretse ivyo mumbwire amen. Abo nkunda kuko mureretse ivyo, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. 2 mutagira ikirabagu, mutagira ikirabagu. 3 mutari ku mugayo imbere yiwe, mutari ku mugayo wiki imbere yiwe. imbere yiwe. Ibintu bitatu aheri hejuru avuga ati yuko muzi ko byose bizoshongeshwa n'umuriro, ibyo vyafekta ingeso zanyu zera. Amen. Mumbwire amen. Amen. Reka bashinda babwire ubu bwiza mubona mufise buzohera umunsi umwe. Mbwa ivyo rero vyibutse ngo vyafekta ingeso zawe nzera. Amen. Bijya bintu byose wona ukunda, umunsi umwe uzokwiro tuva ivyo bintu bitahari vyashongeshwe n'umuriro. Mbwa ivyo kubimenya vyafekta ingeso zawe zera no kubaha Imana kwawe. Amen. Mugawumviriza ahantu ngamije ngo nicyo gituma abo nkunda kuko mureretse ivyo, mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Icyambere, icya kabiri mutagira ikirabagu. Ikibavuze ikirabagu ni tashi, mutagira tashi. Icya gatatu mutari ku mugayo imbere yiwe. Haleluya. Icyambere abariko batubwira toujours ibintu bijyanye no kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ubwa mbere azobasange mu mahoro. Twese twata amahoro. Bano Imana kimwe mu bintu mwasi yonona cyangwa akubita mu buzima bw'umuntu ni ikirere cy'amahoro. Yishe ikirere cy'amahoro mu mutima w'umuntu. Amahoro amwe Yesu yavuga ngo ndabasigaranye amahoro yanjye, amahoro yanjye ndayabagabiye. Yesu ntiyatugabiye ibindi, yatugabiye amahoro yiwe. Aro Satani ageze ahantu yicaye mu mahoro mu mutima wawe, burya abakuzanye mu kibanza cy'umutekano muke, abakuzanye ahantu utangura guhamira ivyo utabwirizwa guhamira, abakuzanye ahantu utangura gucumuzwa n'akamanyu k'umutima utategerezwa gucumuzwa nako, kubera iki yakubisa amahoro atangwa na Yesu. Yesu yavuze ati muri mu ntambara ndabasiganya amahoro yanjye, mwafunguye ndabasiganya amahoro yanjye, mwubatse urugo ndabasigaye amahoro yanjye, mwarimye mukeza ndabasigaye amahoro yanjye, mwejeje mutejeje ndabasigaye amahoro yanjye, myani majyamo mu bihe vyose ndabahaye amahoro yanjye. Amen. Kubera ko amahoro ari ikintu gikomeye. Usomye ari muri Filipi 4:7 havuga gutya, sizi ko muhama 4:7, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu. Umviriza ikintu kizobuza ugwanko rw'ubusa kwinjira mu mutima wawe, amahoro y'Imana. Ikintu kizotuma kwidodomba bitinjira mu mutima wawe, amahoro y'Imana. Ikintu kizotuma ibintu vyinshi Satani ateza nk'imyami mw'ishengero bitinjira mu mutima wawe, amahoro y'Imana. Kuvuze ngo kuko amahoro y'Imana
aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo, azorinda imitima yanyu muri Kristo Yesu. Ni igiki kirinda imitima yacu? S'amasengesho n'amahoro y'Imana. Amen. Ikintu kirinda imitima yacu bani Imana, ntugire ngo ni ibintu dufise. Ikintu kirinda imitima yacu n'amahoro y'Imana ashibamira imitima yacu. Uca wumva ko Satana arose ingene abomora asenyura amahoro y'Imana mu mutima wawe, arose akse mu mutima wawe vyoroshe. Nico gituma Paulo avuga ati nimubinegrije ivyo bintu, subira hahandi, nimubinegrije ivyo bintu, kuko amahoro y'Imana ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese abwirizwa kugendana. Subira. Nico gituma bo nkunda, kuko murerese ivyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Amen. Bibiliya kivuga ngo mu ruhande rwanyu mubana amahoro n'abantu bose. Amen. Reka ndababwire attitude y'umuntu yiteguriye kugaruka ku Mwami Yesu Kristo. Ntajya muri beef n'abantu. Amen. Nagendana ibirudere by'abantu byinshi. Umuntu yiteguye neza kugaruka ku Mwami wacu Yesu Kristo agerageza gutunganya n'abantu abo bishoboka, ko birivuga ngo nimba bishoboka, hari igihe bidashoboka. Uzi ko ari igihe usaba ikigongo umuntu akakikwima. Amen. Mbwa birivuga ngo nimba bishoboka, mu yandi majambo, ku munyamahoro nimba bishoboka mugiranira amahoro n'umuntu wese. Amen. Kuko murerese ivyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Icyambere, icya kabiri, mutagira ikirabago. Twese tugati ikirabago. Ikirabago ni tashi. Haguruka gato nyindere. Reka dufate kuba ari ubucafu. Mwese murahabona ngaha. Reka dufate kuba ari ubucafu. Mbwa murabona ko atari ubucafu, ni style, ni design y'impuzu. Reka dufate ko uba ari ubucafu, ari umwana yaje akamukorako. Iki nico bita ikirabago. Agakiza Bibiliya ikagereranya n'umwambaro wera twambaye. Amen. Umunsi umwe Yesu aciye umugani avuga ngo abantu batorewe ubukwe. Hama batorewe ubukwe, mu kwinjira mu ubwo bukwe babahereza umwambaro, kandi umwambaro wera. Mugabo ngo nyene ubukwe wateguye ubwo bukwe, umwami yinjiye muri ubwo bukwe, ageze indani asanga ari umuntu umwe. Wewe ntiyari afise ikirabago ku mpuzu yiwe, wewe ntiyari yambaye impuzu y'ubukwe. Hama avuga ati va muri urwo rubanza, kuko wewe naho waje muri urwo rubanza ntiwambaye impuzu y'ubukwe. Ibi rero bisobanura umuntu atizera. Nga kuwizera hari ikintu ahabwa impuzu y'ubukwe. Iyo mpuzu y'ubukwe nayo ni impuzu yera, ni kigereranyo cy'agakiza dufise. Nga Bibiliya itubwiye ngo iyo mpuzu twambaye yera ishobora kujya kikirabago. Amen. Ikirabago mu yandi majambo ni ubucafu, hashoboye kujya ku bucafu. Iyo umwana w'Imana akoze icyaha, ni ubucafu bugiye ku mwambaro wiwe. Iyo akoze ikindi, ni ubucafu bugiye ku mwambaro wiwe. Iyo aburese, umwambaro wiwe utera ukima. Utera ucafura gose ku buryo umera nabi gose. Hari igihe ura umwana w'Imana ukamuraba gutya ukibaza ati eske uyu ni umwana w'Imana cyangwa isi umwana w'Imana, kubera impuzu yiwe iranduye gose. Haleluya. Ariko rero bivuze ngo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabago, mutari ku mugayo imbere yiwe. Vyumvikana ngo birashoboka yuko tuzosangwa imbere y'umwami umunsi umwami wacu azoza impuzu zacu zera derere. Ko numvise amen zanyu. Cyane muzi ngene bazeza. Nivyo ngomba kubabwira. Bibiliya itubwiye ngo umwami wacu niyaseruka, azaseruke kuri wewe atakira bagukiriko. Mwene majye ku mwambaro wawe atatashe iriko. Ibyo bishoboka gute? Nyumviriza. Tashe turaza aho ziva ni Satani. Ni Satani ziduteza. Mugabo nagomba kubwira ikintu gikomeye cyane. Nuko nafise nkunda kubwira abantu turi kumwe ati Satani intege nke ziwe n'amaraso ya Yesu. Munyumvise neza. Amaraso ya Yesu nizo ntege nke ziwe nyene. Mwandi majambo kuba hari amaraso ya Yesu, igihe cyose akugiriye nabi akagusiga ubucafu,
yamasanga wera yerutse yagucafuje. Kubera iki? Amaraso ya Yesu atweza icyaha cyose. Amen. Nawe ari ucafuza hariho n'uweza. Mbwa uwo yeza yezesha iki? Yezesha amaraso ya Yesu Kristo. Nta kibi k'impuzu yocafura yoja ko tashi mu gihe uzi isabune imesura iyo mpuzu. Amen. Shengero ry'Imana bizera pempoti birabagu bihari ndakunda amaraso Yesu. Nta kindi kintu gifise inkomezi kunganya amaraso. Birivuga ngo nayi vya yotukura tukutuku. Mani umuntu agusize birabagu bitukura ku mpuzu yera abakugiriye nabi. Mugabe yitubye ngo nayi vya yotukura tukutuku. Amaraso Yesu ashwe kuvyeza bikera nka shereki. Nico gituma iyo umuntu afise umwanya wo kwisuzuma akamenya yuko hariho tashe yagiye ku mwambaro wiwe, akaronka umwanya wo kuja imbere y'Imana akavuga ati Mana mbabarira amaraso Yesu ambonekeko. Mana uwo muntu ku munsi kw'isaha umwambaro wiwe uguma wera derere. Amen. Iri ni ryo banga ry'abana b'Imana. Iri ni ryo banga ry'abizera. Ibanga ry'abizera suko bitoshika agasitara. Mbwa ibanga ry'abizera nuko dufise ikiduhagurutsa, nuko dufise ikidusubiza muri eta initiale yacu. Amaraso ya Yesu. Haleluya. Vuga ati ndakunda amaraso ya Yesu. Birivuga ngo mutagira ikirabagu, mutari ku mugayo imbere yiwe. Mutagira n'umugayo imbere yiwe. Mwumve na marevos bivuze ngo icya mbere mufise amahoro, icya kabiri mutagira ko igitashi cyangwa ikirabagu, icya gatatu mutagira umugayo. Mu yandi majambo la warenganya ibintu vyo gusa nabi no kwezwa, nga ugeza handi hantu nta n'umugayo kuriko. Amen. Biriya bivuze ngo mutariko n'umugayo imbere yiwe. Imana igashobora kurata vrema ndakwishimiye. Bana biraryoshe umunsi mukumva ijwi ry'Imana kubwiye ati mwana wanje ndakwishimiye. Amen. Ndakwishimiye mutagira umugayo. Kubera umwanya wanje reka tujyane hariya kandi kantu ngomba gushira ko kuri ibyo bitatu. Luka tujyane muri Luka 21 umurongo w'9. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuze mucike ivutu. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano ntimuze mugira iki? Mucike ivutu. Uyu murongo imbere yuko ndawusoma reka mbanze nje kuri 34 ndishengaruka ngaha kuri 9. Somera kuri 34. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahigwa no kuboregwa no mwitwarariko ivy'ubugingo. Mwirinde imitima yanyu ntigire iki? Ntiremegwe. Ntiremegwe no kudandahigwa. Kudandahigwa rero sukuboregwa. Kudandahigwa no guhaga birenze urugero. Amen. Umuntu yadandahiwe n'umuntu yaborewe ivyo kurya. Biriya bivuze ngo mwirinde imitima yanyu ntigwe mu kudandahigwa. Ariko acavuga ngo ntigwe no mu kaboregwe. Ariko ahantu ndondera naho hepfo bandanya no mwitwarariko ivy'ubugingo, n'umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Kugira ngo uwo munsi ntuzubaze ko giturumbuka nk'umutego. Amen. Bano Imana iki kintu bita kudandahigwa, sabantu benshi badandahigwa. Kudandahigwa ni kwa rugeze ufungura ugateba ugashika ahantu kidaha. Niko mwumva ivyo bintu. Ugafungura ku buryo wumva umenga urahaze vyarengeje urugero. Umva nibaze ko atabantu bari ngaha badandahigwa. Abantu mudandahigwa muvuge amen. Abantu mudandahigwa muvuge amen. Mugacashaka kandi kantu ngo no kuboregwa. Abari kubavuga kuboregwa no kuboregwa inzoga. Nibaze ko ngata muntu aboregwa inzoga arimo. Arimo uboregwa inzoga wihani izo nzoga. Amen. Mugabo rero hari kandi kantu ngaga gadufata turi benshi cyangwa gafata benshi ngaha. Umviza soma ngaha. Mwitwarariko w'ivy'ubugingo. Havuze ibintu bitatu. Kimwe yavuze kudandahigwa, icaka yavuze akaboregwe, icagati yavuze ngo umwitwarariko w'ivy'ubuzima. Amen. Mugabo acavuga ngo ibi bintu n'umutego w'umwasi. Kugira ngo umunsi w'umwami wacu ushikira bera giturumbuka. Mu yandi majambo
tuvuze akaboregwe ni umwe mu mutego w'umwasi, tuvuze kudandahirwa nabyo ni umutego w'umwasi, tuvuze n'umwitwariko w'iby'ubu bugingo nawo ni umutego w'umwasi, kugira ngo ishengero risamare. Yewe umuntu aborewe, yewe umuntu yadandahiwe, yewe umuntu ari mu mwitwariko w'iby'ubu bugingo, basangiye ikintu kimwe: gusamara. Umuntu yadandahiwe ntiyumvira neza. Umuntu yadandahiwe conscience yiwe yose iri kuri iyo nda yiwe. Umuntu yaborewe conscience yiwe yose iri mu kaboregwe nyene, iri ku nzoga. N'umuntu rero yafashwe n'iyi mpemu y'umwitwariko w'iby'ubu buzima, nawe nyine atakaza ivyo vy'ijuru, ivyiyumviro vyiwe bigasanzara, bigafatana n'ibintu kanaka yitwararitse. Amen. Rero ahanye ikintu cyantangaje gose nuko Bibiliya ivyise ngo ni umutego wande wa Satani, kugira ngo asanga abera mu itiro. Alors waracitse itiro ry'akaboregwe, it's okay. Waracitse itiro ryo kudandahirwa, ni vyiza. Mbwa ndagomba ucike n'iritiro naryo ry'umwitwarariko w'ivy'ubu buzima. Urazi igituma nk'ubu turiko turasenga tungana gutya, nuko benshi batwawe n'umwitwarariko w'ivy'ubu buzima. Simvuze bose, mbwa hari abatwawe n'umwitwarariko w'ivy'ubu buzima. Amen. Hari umuntu araba wari Imana bavuze umwitwarariko w'ivy'ubu buzima, ntagira umuntu yumva nabi. Sindi kundazana abantu ishengero mu abantu irresponsable. Hari umuntu umuravye mu buzima n'umuntu adense, nafata responsabilité y'ikintu na kimwe, ntagomba kurondera umuryango, ntagomba gukora ku gakazoza kiwe, motife ngo ariko yanka kwitwararika ivy'ubu buzima. Si cyo bisigura. Imana ishimwe. Ico bari yita umwitwarariko w'ubu buzima si ikintu kiva ku Mana. Ivyeke responsabilité ni ikintu kiva ku Mana. Imana yakeneye kuba responsable, ugafata ubuzima bwawe mu maboko. Imana ishimwe. Mugabo kandi responsabilité ni sigura umwitwarariko w'ubu buzima. Umwitwarariko w'ubuzima ni kindi ngomba kugusigurira. Nimba yagishize mu mitego y'umwasi, umwitwarariko w'iby'ubu buzima si ikintu gikomoka ku Mana, ni ikintu gikomoka kuri Satani. Ni pression ashira ku bantu b'Imana y'ivy'ubu buzima. Amen. Buri Imana size ko mubona muri no misi ya nyuma, kimwe mu bintu biri hano mu gihugu cyacu mbere no mu isi yose, nico no kwita crise économique iri mu isi yose. Uravye ingene ibintu biduga ibiciro, rimwe rimwe turashaka kwiyumvira tuti ni ngaha mu Burundi. Si ngaha mu Burundi gusa, ni mu isi yose. C'est vrai bishobora ko isumbasumbana kuko nituva hamwe, mbwa ukuri nuko mu isi yose hariho ubukene butagira izina. Mbwa ubu bukene butagira izina bugamije ikintu, bugamije kuzana abantu kumwitwararika urenze w'ivy'ubu buzima. Amen. Imana ishimwe. Uko kuntu umwasi agenda ananiza ibintu vyose, abigira tafu, ibintu vyose ukamenga imbere yacu hari umwijima, buyagamije ikintu kimwe gusa: ni gute ishengero rikororera mu mwitwarariko urenze w'ivy'ubu buzima. Aho niho yinjira kugira ngo azane icyo bita pression. Pression n'ubushobozi butaboneka buza ku muntu bukamushaka iterabwoba nkaho umengejo haraheze. Amen. N'ubushobozi butaboneka buza ku muntu bukamutera ubwoba bw'ejo nkaho umengejo ntahari, hama ugaca muhagurutsa kugira akora ibintu byose bishoboka nawe yoca mu nzira mbi, juste kugira ngo arabe yuko yoshobora kurekipera akazoza kiwe. Imana ishimwe. Alors rero bavuze ngo umwitwarariko w'ubuzima ni spirit, ni mpemu iva ku mwasi, izi imbere y'amaso y'abantu igatera ubwoba ku bantu, akumva umenga ngira mfe, bigira vyanke, ejo ntihariho, abana banje ejo bazopfa. Nshuti yanjye, abana bawe sibo baremye, we niwo. Amen. Nguma mvuga mugabo, we uri responsable y'abana wavyaye. Mga nawe uri responsable y'abana wavyaye, hejuru yawe hari Imana. Imana ishimwe. Utegerezwa kubaronderera, utegerezwa kubatunga, mga hejuru yawe hari Imana yabarungise mu isi na mission kanaka. Mumbwire amen. Ibi utabitahuye ucukorokera ahantu h'umwitwarariko w'ubuzima. Imana ishimwe.
ivyerekeye kazoza kawe wewe uri responsable yabyo yako, utegerezwa kwikorera kazoza kawe, utegerezwa gutegura ejo hawe. Mugabo hejuru y'ivyo yikuragira umenye ko birivuga ngo Imana hari ivyiyumviro yatwiyumviriye ko avara fondation du monde. Myani majambo wewe ugiplanifya hayindi plan Imana isanzwe iri ngaho kandi ikirashizwa hejuru y'ubuzima bwawe. Imana ishimwe. Akaruhuko kava hehe? Kava mu gufatanya ibi bintu bibiri. Sindi naif ndiko ndakora ubuzima bwanje ndabufise mu maboko, mugabo sinizeye kwiza inkomezi zanje n'ubujanje bw'iwanje ariko bwonshikana. Ndafise Imana yanyimviriye ko imbere yuko abavyeyi bamvyara. Ndafise Imana yanyimviriye ko imbere yuko ninjira muri entreprise. Alors ivyo byose ngumana karuhuko mu mutima gafatanye nuko hejuru y'abafashe ingingo hari Imana. Hejuru yuko biraba hari Imana. Shengero ry'Imana ngo ndababwira ngo muri iki gihugu turafise Imana. Simvuze Imana y'u Burundi, mvuze Imana yawe. Haleluya. Erega birashoboka ko imwe birivuga ngo naho muzoca mu nzuzi ntizizobarengera. Birashoboka ko ubunyene uri kuruca mu ruzi kanaka. Muga ukwiye kumenya ngo muri uru ruzi ndi responsable yo koga nkavayo, mugabo Imana nayo iri kumwe nanje muri uru ruzi. Amen. Ndikunda rondera apana kuja hano uvuga ati ivyo ubuzima ndabirekuye, Imana irabibona naho nyene uzo ugize nabi. Mugabo ndikunda kurondera ahantu ivyo ubuzima bifata, mugabo ukabifata ufise conscience yo kwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Sino umwasi wewe ayikarazana ahantu abantu kazoza kose ababona umenga n'umwijima. Umwasi ayikarazana abantu bati je vraiment naho no kwirirwa ndarongora cyangwa indongogwe kuko nabarongowe cyangwa bakarongorwa ingo zaho ntizatenye. Nyamwihebuza kaze mu mitima y'abantu agatera ubwoba mu mitima yabo. Kubera iki? Ani Imana ndababwire iterabwoba rya Satani risumba iterabwoba rya yamigwi y'iterabwoba. Muramwumva rirateye ubwoba ko Satani wowe ufite amafaranga mu mvugo akakumvisha yuko ejo atahari kandi agaparuvena kwikumvisha. Kubera iki? Kubera wewe n'umuhinga muri ibi bintu. Hallelujah. Praise God. Mugabo kandi ndanagomba tugaruke kuri wa murongo w'9. Sema kuri wa murongo w'9. Naho nyine ndafise akantu ngomba kuhavuga gatonya. Kandi nimwumva intambara n'imifurungano ntimuze mucike ivutu. Turi mwisi kandi turi mu misi ya nyuma. Aro kimwe mu vyo Yesu yavuze ko imisi ya nyuma bizoyiranga, yavuze ngo hazoba intambara n'imivurungano itandukanye. Mwacyava ngo nimuze mucike ivutu. Bya mugenzi ati ntuzucike ivutu. Preport intambara zoba aho uri canke hirya yawe. Ntuturumva intambara ni muhazazo hirya no hino kwisi. Mwavuze ngo nimwumva intambara n'imivurungano nimuze mucike ivutu. Shengero ry'Imana nimuze mucike ivutu. Kubera iki tudacika ivutu? Ndakubarira igituma. Ni kubera intambara n'ibimenyetso by'uko igihe cyacu cyo gutabagwa kigeze. Ndasubira mu byumvise neza. Yavuze ngo ukuza kwiwe kimwe mu bintu bizobiturangira nuko intambara n'imivurungano bizokwira hirya no hino kwisi. Vyumvikana ngo intambara n'imivurungano ni sinye yuko ari ku marembo ari karaza. Muravyumva neza kwera. Hallelujah. Munamaze ndatoya akarero keza. Munamaze kubona umugore agomba aje kwibaruka. Aratwara inda amezi 8 ku kwezi kw'icenda. Naho nyine ntuburizera neza ko agira vyare. Utangura kumenya neza ko agira vyare. Atanguye guhinduka. Hari ibintu biza biti bise. Ibise ni nkizi ntambara. Ibise ni ibintu bikumenyesha ko umwana icyo wari wizereye amezi 9 kigombe kize kumugaragara. Ibise birababaza mugasi bibi. Umugabo adashaka ko umugore w'ababara ntashaka n'umwana. Nushoye gusenga ngo umugore wanjye ntagire ibise. Kandi ukagumusengera umwana. Kuko ibise nibwo bushobozi nyene buzana umwana ku mugaragaro. Munyumva neza.
aro ibaze ko Yesu yatubwira ati muzobona ibise, hari ibise muzobona bibereka yuko umwami wacu agomba garuke. Ati bimwe mu byo muzobona intambara. Mu yandi majambo ishengero riko rirabona intambara, ni nka wa mugabo abonye ibise bitanguye kuza, avuga ati madamu wanje arababaye, mbwa mu mwanya agira ruhuke. Mbameko muranyva mumbwira amen. Aro ibintu biko birasuriranya mwisi gutya, abana b'Imana dukwiye kugira attitude, dukwiye kwifata gute, ivyizigo vyacu bikwiye kumera gute. Aro kwisi mu bisi bumva ko bapfuye, nga kuri twebwe ni bimenyetso byuko ico twizere kijya giseruke. Amen. Uwari mu ntambara uri karaca mu bihe bigoye, uko intambara cyangwa ibimenyetso vy'ibihe byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo bigwira, ni kimenyetso kimubwira ngo vuba cyane ugiye winjiye mu gakiza kuzuye, aho atamibabaro uzosubira kubona, atangwara uzosubira kugira, atabushomeri muzobaho, atamarira azoba ku maso yacu. Mbwa bizotangurwa n'iki? Yavuze ngo intambara n'imivurungano. Ivyo bibahe apana mwijuru, aha tubaye ngaha. Amen. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi nimwumva intambara n'imivurungano nimuze mucike ivutu. Amen. Nimwumva Irani iteye Israeli nimuze mucike ivutu. Nasi biriko biraba nimubizi. Vyose bifite icyo bigamije. Na isi yose yoja mu ntambara, ishengero abera nimuze mucike ivutu. Why? Kubera ivyo ntibizobura kuza. Amen. Ivyo ntibizoreka kuza. Haleluya. Ariko umuhero ntuzocushika. Amen. Ngomba kubabwira iki? Ngomba kubabwira Imana hari ibintu iyo tubibona mu maso yacu ni bibi, mbere umenga nta nuwo bishaka, ariko ubwavyo ni nk'inzamba yo gutabagwa kwacu, ni nk'ibimenyetso vyerekana ko ibihe byo kwambuka no gutabagwa kw'ishengero biriko biragera. Amen. Cyo gituma Paulo yavuga ngo ndanezererwa amarushwa yanje. Numva no kwinjira mu ndipo ikwirikira kubera umwanya ugeze, ariko duze ibiganza aho nyene wicaye.